my land 190 기른이부케 data geza humwasa shaka simbona imbere simbona inyuma umutima wanje wihebuye mfise ubwoba bw'ubuzima igihe kimbanye kirekire sinzi naho bizoherera umutima wanje wihebuye mfise ubwoba bw'ubuzima mfise ubwoba hasigaye kwambura ikariso ugenda yambaye mu mutwe ndakubaza ivyo byonyene byo kumva bya leta civil nibyo bigutumye umbwiye ko nabanarutse sinokurogwa gusa ahubwo kuroza atambaye nani isoni kweli iskoshi rero n'ubujasiri bwawe turabikora jewe utambajije ikintu na kimwe wagomvye kubikora mu kinyegero sivyo ariko imana ntiyemera kwica ikintu kiba ngo mugishire mu ngiro jewe sise tavyonzi ndanishuza n'impamvu wanabimenya kune nabikoze umugabo kugira ngo nirinde amajambo yawe sasa rero na mariage yiwawe nakijya gisuma numa ndakubona urukiziga gitangaje nigiki numa ndakwicira jeje nyene ndagwambe nagira umuntu azomenye ingero ryawe narujyanye wishimana ndakutuca rugenda hari yaruguru sisi ni uri kuravuga ayo majambo cyangwa nundi umenya reko nashisha nimba ndinze ndakubwira ko no kwita je turamara sammy menya ko mwangenza sisa rero umenyesheje nico ciyumviro uhanagure urondere ikeyo igome ufute ukure ngamwa runo rugo sisi yibe neza ashike mu rugo yibe neza ace yiba byose atware zamutefa ngo ni mariage usishe nabwiye n'ikintu cyonyine ibyo uvuga byose ndiko nanabishangana ariko icyo nakumenyesheje nanje hakomeye bakugira leta civile nabange tuyaga nemere kubona ikiziga urangyoye cyane urangyoye sisi je netangana nayo majya muri kuravuga ubuzima n'ubwi wanje n'ubu ubuzima bwe none ubyinjiramo nkande sindabyinjiramo ari kwande nari kwa papa ariko menye ko erega ushobora kumenya icyo ndikunda kwanya cyari cyo icyambere ni gisuma ica kabiri gituma yibi by'abandi byose mugabo indugumba ya papa iyasho ya papa wanje neva nakora ukibasa utemera ko bibara urukundo kandi rero urukundo uko rukundo rwawe nawe mutwara hiyo urukuru apana mwenye shitsike maze iminsi ndakunuka ngo ntumeze neza kubw'ibyo nanjye kugusezera ya koko burya inkwano wansabye haragiye ndakubita inzu ibifunsi ndabona neza na neza yuko ayo mafaranga yuko ntashobora kuyaronka mugabo kandi icica umugabo gutera imbere n'ubwoba kubw'ivyo rero inka zawe zitatu wansabye ndemeye nzozitanga mugabo rero ngira nje mu gisagara kuzironderayo nkazora mu kanda zironse nzoza ndagukwa karegera ndagukunda kandi cyane gose kandi sinifuza yuko hari undi mukobwa nzoshira mu nzu atari niyo mpamvu nemeye guta mama wanje gusiga mama wanje ngaha nkagenda mu muji kuronderayo izo nka zitatu abahungu bamwe bagenda mu muji kuronderayo imiduga kuronderayo kugira baronke amafaranga yo kubakira amazu yo kugira iki mugabo jewe ngiye mu muji kurondera inka zitatu zo kuza kugogo wumva uburemere ndagukunda wumva uburemere urukundo rufise wumva uburemere urukundo ndagufise sinzi rero ga ko womeza ngira azogenda ejo bisagara
Ugiye mu gisagara? Uragenda ariko hari igihe tuzohurira. Oya ntaco. Uragenda Imana ikuzigama uzoshika amahoro. Urondera uronka. Kumengo hari ikibazo ufise. Amikindi naco Nta kibazo jemeze neza. Karegeya. Ubu nishe bujya basuze. Ajya ngiragije kukuraba. Umengo hari ijambo ufise. Oya jewe ndakwifurije gushika amahoro. Gusa ahubwo nyene ndakwaza ikibazo. We hajya we na Keza. Uhuriye kure. Mufitanye ubucuti nyabaki. Kuko kuva kera namye ndabaraba. Akiri no hose. Haraba tunaturiya nkatubasa nkasanga muri kumwe. Ndashaka kumenya ubucuti mufitaniye hagati yawe na Keza. Kuburyo atumugabo wiwe mu gisagara akaza aje kuraba wewe. Ndakubwira ikintu kimwe muri nosi. Ikintu kimwe muri nosi gusa kitabora kidata agaciro ni iciza. Iyo ukoze iciza ku muntu uzomenye ko ico kintu yuko kidata agaciro. Nubwo cyo mari imyaka n'imyaka. Nimba yashoboye kuzino nuko yibuka iciza namukoreye. Ntabwo yaje kurondera jewe. Ahubwo yaraje kugira ngo ati yaraje kunshimira kuvyiza namukoreye. Ntakintu kimwe duhuriye ko nujya mukobwa. Arafise umugabo wiwe kandi uramuzi. Nimba yaraje kugushimira, yaraje kugatumba umugabo wavuka. Mama wanje bari kuza bazana. Mukaja mu bitoki mu binwabi ahantu atanu umuntu abona. Ngo muriko muragani. Ivyo bintu haza gushimira mu bitoki atagushimira imbere ya mama wawe hajya muhira ngo afume mama wamuha agatebe no mu nzu mwicare nibiki. Erega n'ubu mfise ubwoba. Hajya hagira urugendo rwiza. Ndavye nyene yankubise ku ntoki akantwara banja tuyaga. Ubu nahagira kwiyegereza ugira umanuka Bujumbura. Yewe. Nzoba mbona. Tekana sivyo? Uretse ndagukunda. Nta kimwe. Nimba uje yashoboye kugenda ntabwo yari gwaho mugabo cindi gwaho. Cindi uyaho sivyo? Kanje mu muje kukurondera inka zitatu. Sivyo? Sawa. Erega burya nanje ndagukunda kandi urabizi ko ntigeze ndakubesha. Danje ndakurindiriye uzonsanga. Azikakagaho. Mukareka bw'ikino. Hari kaburi wakorokerayo basi. Oya kaga kanise Mukaba karakondinda. Yaratanga. Mama. Wani ntawe ndere. Mama ho. Kumenga bitakura. Kundaba nabi. We dufiki. Wewe ndabishiki. Mwamubonye gute? Mana. Wewe wamubonye gute? Gushaka ko umuntu akakuraba. Ureka kumuraba. Ahubwo hari ico yikanga amabinga. Wiceka amabinga ngo bayatwara. Naho ndereye. Ha, je ndakubahutse izina kuko we warikuye ko urupfasoni. We tugomba tukubaze na Mutama. Utubarire neza. Iyo umukobwa wacu ari tugize imisi tutamubona. Yego, aho ntakubesha. Turakeneye kubona umukobwa wacu nako ari hiye. Hemwe, umukobwa wanyu ni muzima n'ukuri arakomeye nk'amabuye. Hanyuma saboneke. Yasanze umugabo yari Bujumbura namwe. Kome n'ukuri. Umwana wacu wamurungitse hehe? Ni Bujumbura yasanze umugabo. Wamurungitse kwa nyoko. Nije narenda kumurungika we n'amaguru afise cyangwa n'amaboko afise. Umugabo we yaramutumye ko. Wamurungitse kwa nyoko. Ngomba ndakubaze neza. Urazi ko umwana ari uwo twivyariye na Mutama.
urubahutse ga ntuze weya urungitse umwana iyo tutabona kandi utatubwishije inama utatubajije uramuduha none byaje gutega ndawundereye kurungika umwana ahantu nimutubwire muti umwana twamurungitse ahanana umwana wanyu umugabo yaramutumye ko ngo amusange Bujumbura ndamutuma ati genda ubwire ababyeyi bawe ko umanutse Bujumbura ava muhira marimari ambwira ati ngiye kubwira papa na mama ko umanutse Bujumbura yarashitse kubabwira atashitse kubabwira je ntumbaze kuko igihe bakwegana n'umuhungu wanje jesiho narindi kandi nawe niwamenye ko bakwegana hari ibyo wari uzi wewe nare nk'ivyo umvise ko twaje kumutora niwe twamiriye kure ngo tumukura kumbe wari urindiriye ahantu uzoja kumuhambagira mbeko yari yakunaniye kugaburira twari tumaze ivyo kumugaburira ko twaje inshuro kangaho ukamutwima ibyo urivugisha ndakubarire tutamubonye turafundika amashati noneho nimuhure kugwamo kuko namaze kubababarira yari mumukeneye mumusange Bujumbura nimuhazi ndabereka inzira nimuze ndabarihire n'itike bande bamwebwe urerengwa ndakubarire urerengwa aboneke aboneke uyu munsi turi ku munsi wa kabiri abonetse turi ku munsi wa kabiri ku wa kane mbona umwana wanje gakobwa ahandi ho iyo nkuko inzoyikura muze n'abarihire cyane Bujumbura yagiye guhiga ubuzima mwana mushaka iterambere ubuzima bwahe ushaka kujya mwana azomubyarire mu gituza wewe wari wabuze ico umugaburira ahubwo reka kugira ngo byo mbuze yagiye mu gisagara mwana mushaka kurabase biterambere akora aboneke vuba na vuba urabona wari urutwe mwana wacu umujyana i Bujumbura kandi ibikorwa by'Ubujumbura yamenye iyo warakoze gushikana hano mu mujyi ukamenya umutwe wo gushika hano yabona ibyiza biri hano muno mujyi wanjye erega mwatujyanye byinshi sheri gategereza uko byari bikwiriye ibyiza biraho birarenze kwebagayo nturuzi umurwa munini itungo rya papa nta masisi ni ukuri warakoze kumenya umutwe wo gushika mu mujyi ukamfasha nkashika mu mujyi yewe urazi ibyiza biri hano uyu mujyi wa nabona ibyo biduka nkabona bimanuka aho bose bako bajya mu mujyi gusa ni ukuri wakoze sinumva ni gusubirayo hoho usubira ko iyo waramanutse erega bamanutse ntibakunda ko wasubira kuduga kandi baguma batara gusa abandi bari he none abandi bagiye kujya ikirori bararya umutsima yewe haba hari mbona ibintu birakaze nenda kubaza nibyo mukozi wanyu nawe nyine bagiye bajana konfise ubwoba hamwe yoramuka mbonye ngaha ashobora ari ikibazo wumvise ko nane ngaha ujya mukozi nta kibazo ciwe ni ikintu kinzeze tiyo carose amafaranga yo kwinywera akayoga niko yamye urya mu gatondo ko abari kuborego nta musi rimwe nari bwigere ndamubona akomeye ahagaze nk'umuntu nk'abandi bantu nk'ubu nagendesheje amafaranga agenda kunywa inzoga anyerubye isubire gutaha maka mw'ijoro aho rero umuhaye inzoga ucamo abagenzi mubera nta ngorane yifitiye eko fra okay sisa rero urazi ico nagutumiyeko nivyo kuko urya umugabo ko bambwiye ko ari umusuma kuri mesenze ari umusuma kandi cane ngaho yaratanguye kubiruka umusuma gusa nubwo bafise etape bagezeho ubu ni etape iri hejuru cane bageze ku rwego rwo kuvuga ngo bandikwe bagire mariage kuko na invitation ziramaze gusohoka rero ndiko ndiyumvira bagakora iyo mariage nta jambo bafise kandi byose bazovyegukira mucumi azoca vyegukira urya muhungu azi ubwenge burya aragerageza akazana imitwe yose ishoboka mpaka agutwawe twawe
aho rero none nkora iki yenda kubaza ikibazo aho warazi ikintu wokora ntaco mbona ngira inama basi none wobaye ikijojo gerageza urondere ikintu cyose wokora uhagarike ubugeni bwawe ntaco mbona basi ngira inama wegerageza urondere ikintu cyose ushobora gukora gituma ubugeni bwabo buhagarara kuko bakaramuka banditswe akabona neza ko iyi nzu neza yashikiriye muzoza kwikebuka ibya so na nyoko byose byagiye atari ikintu na kimwe musigaye mwegukira mwebwe kandi urya mukobwa wanyu azoza kwibuka kwifuna hakiye wegerageza ukoresha ubwenge bwawe bwose bushoboka mpaka ubihagaritse Obe. Naje ku kazi ariko sinzi uko nza gukora neza nzibwe ko umwanya wose usanga sinziriye ndiko ndakwiyumvira wewe nkasinzira nicaye ariko Vamos kuri ku kazi turi mu bigo byo kurya barimo turatubona ariko nibuka asura kawe nibuka turi ku gitanda bi uno munsi ndifuza gusohoka sohora niba ukazi kazi neza nza gusohoka ariko mu kazi n'ukuntu wumva ibintu byinshi neza ariko nanjye mba ndamukumbuye ndashaka gusafura ko twagumana ariko gusa turavuga ati reka dukore kugira ngo dutegure ko tuza ku mwana wacu uno munsi nasura ku kazi nabyo bitwara twe tuba dutegura n'ibintu by'urubanza maze n'ibintu sosiyete kuko wagira n'ibisi nyinshi tutaba turakora tukagumana byo sibyo kazi nako tutababarira kujya gusiga uyu munsi kaza kubantu sawa shall we give them baby oh ndifuza kuzobona umwana nzobyara nimba ari umuhungu nimba ari umukobwa ariko nzobyara umuhungu bereka nje ku kazi so Beka utarambwira amafaranga uzikwa hagize kwanga iminsi yose ndazifata ijambo ryiza ritanga no muri kano gatondo turakeneye imvura nizo kiza ku majyamo nta jambo na rimwe kiza n'inzoka igira rimvamo mu gihe wewe utibona uri wambaye agaciro mbega papa na mama iyo bari ntibicuza kuba babyaye umukobwa nkawe umukobwa utazi valeur yawe sisi reka kunyinjira mu buzima papa na mama ntibafatira decision kandi ureke kurigura iminsi yose papa na mama aribo bamugarukana kandi umenye ko batafatira decision ku buzima bwawe njye nkora icyo nkeneye umbiza ngo ikintu kimwe si ukuvuga ngo ni kwinjira mu buzima iri fo ko umenya icyo uri cyo ukamenya valeur yawe uko ingana ugenda guka umuhungu kubera iki inda yawe ituma ikora ukavamo ngo ufite icyo uvuga ikindi nacyo ashaka kumenya umviriza buke ikindi nacyo ashaka kumenya ko ababyeyi bo bakijya kiva kundi cyangwa n'umugabo yabafungishije inkwano zoyihata abiyumva bazonkwa batanye batazonkwa bireke kubyinjiramo kandi agaciro si ukuvuga ngo ni inkwano ngo ni kiniki ibintu byose biza bukebuke sibyo ureke kumvangira ubuzima ni ubw'iwawe we irabe kuby'iwawe rera inindi yakubwiye ibyo by'inkwano cyangwa ahubwo gusa iyo uba n'undi mukobwa muzima afise ubwenge kandi abukontorora kandi abukoresha neza wari gukora nk'uko abandi babikora inkwano bakayinzanira je nkayakira ariko wewe
uzogenda utange inkwano wabuze amafaranga yo kurya wabuze icyo ujya ngaha abarundi batabakwebo mbe ayo mafaranga uzogenda gutanga ayo mafaranga uzogenda gutanga n'inkwano simariza papa nayo wawe ukora iki ukora ivyo wakora amahera wumvise ko ndagusaba yo kujya gutanga ayi inkwano yara amahera naya nimutayasavye uzizo yakura ko ngeze mu dotanga inkwano uzogenda mbere ndabizi ko noshobora mariage atamwana wa sisi ndakwisaba reka kunyigira mu buzima si kwinjira mu buzima ko ndaciye nimba gacyo nakereka kumvangira ahubwo babaza no kugira umutukanyi nkawe yanda isi yose bibeti wawe rero sidababa imana yawe hamuyigumana na yibi bikoresho reka kundinza rwabo ndabaza no kuba natukanye n'umuntu nkawe indabituma ikoroka ikavamo nkakuru yakoreka kubera utaza agaciro k'umwana Ori meze ubwiza gusa Ori iyo karibu abakomeye amahoro Meze neza urakomeye amahoro Meze neza amahoro Ni sawa meze neza karibu ntacyo karibu iyo usanze ahantu intare y'ingore yatuntu yacu ni hatari karibu ndishimye no kukubona n'ukuri naje amaso yanje nari nzi ko atazosubira kandi kukubona umugabo numva nezerewe cyane umutima wanjye uranezerewe cyane kukubona hama burya nari kuba narajeje urumva je nari nimenyereye ari wacu urugo ushika ahantu hose mu bigazi mu bitoki ukamanura itirete ugasoba sinagiye gusoba ahantu so nagiye mbona banshakira ngo kwaka mugasho natanze amande y'ibihumbi 10 mugasho yo naraye mugasho none ino kumiro ntibafa gusoba ari wose oya birahanwa n'amategeko aho rero huriranye n'umuntu umwe n'urupanga afise n'inzigo nini mbabona yinjiye mu mpimba utanafise amahirwe ngene guca yatanga nibibazi basha ngiye kukabo ari wacu narimenyera ugeze ahantu ari igitoki urasoba oya baba we nyatari gusa ubona ubona ko bari umuntu mutwuru ufashe ingingo nziza ko aramutse uva ruguru ukamusiga mama wawe ukaza mu gisagara kurondera ubuzima by'ukuri birampimbaje mbehoho mama arakomeye mama arakomeye aguma bagusaga 10 reka ahubwo nawe ndagushimire cyane ko ninge nashoboye kumereza kino cyumviro cyo kujya mu muji cyo kuzanga mu muji mugabo ndabona burya uburaro ni kibazo iyumvira aho hantu nagashambrete tujyamamo ngo tuzojyamamo turi abantu aba batandatu kangana gute gatoya ngo 250 aha rero mu by'ukuri je mbona kwera uburaro ko rero ikibazo ngenda sa uburaro ntibugutera ikibazo iyi nzu yacu ni nini cyane gose ku buryo sinzi ko muri kubareba ni nini cyane ku buryo turara mu byumba n'ibindi bikanasigara tukavuga bikasigara binagaragara ikindi nacu rubyo afise naharara nageza umuntu aryama nubwira ngo bikoma inzu yacu ni nini kugira nundi umuntu adafise harara ashobora kuza kurara kandi genda tore n'abari bose barama barabara uzane n'inzu ko ari nini niyo mayibobo mwose ndagusabye basi ninjira umuntu umwe abatanga iyo barara bose ukwiye kwegera ngahanya uwamanutse amanukanye n'imivuvo nimba yamanukanye n'ibiki byose kwegera ngahanya mwino nzu uturi bawe umukobwa ujya kurarengera uturi yuba basi nibigabure buri shambre yose uyiraremo amatara ukuru nk'amahoro uko biri kose iyi nzu si ibizana no byose bivuye ukwegera mwino umuntu azobyuka mu gatondo ajya ku kazi agaruka ku mugoroba ajya kuryama amenyushi apana mwino nzu azobyuka mu gatondo n'ibindaba abwabo n'ibyo by'ibitari kibazo n'ibindabyoye ntabwo uzakugira iby'amakoni n'imvubu byose mwino nzu murashobora kunyereka toilette kuko hewe nawe ntiwaje gusoba ngahanya yashurushe mwibara bagusubize mu gasho cyangwa se wiyo shati wambaye nawe n'umunuko gusa toilette wote muganye twoca tunayizira nazo urayisubira ndagirira imbabazi ndakwakiye dance murakoze cyane ndagiye mwebwe munagira ijambo nka runo rugo ubonye ibyanya byo uzakwega abonye bose ndabyaze ko no munsi ngena mwera mu maso nkimereye aho hariya genda mvumino nzugenda basha iyo aba ari umugabo wowe nuzo nagabwe n'ikindi gihe nubwo azo kubesha muzora hariya ni mugapana mwinozo hariya genda sinabiko nisoka none mbukagusa
ivyo wonye byose kwegera mu ino nzu ati wogira ati biraro uzokukira zovuga ivyo kwega byose uzana ngahandi aho ivyo kabonye byose gakwegera mu ino nzu ivyo biratira ngo imari byose nizi wawe tuzohura wogira ati sivire nawe si hamwe ivyo ubonye byose uzokwegera mu ino nzu tuzohura Urazi ko ntagohewe na gatoya ntabwo ningene je nari kuva ruguru naho gacuza mu muji nta no kumbwira aho mwambeshesha ni kera nari kureka kumanuka ntabwo mbwira ukora sindatangura gukora mugabo Keza yarantwaye kuri alimentation ngiye kuza ndakorera cyane alimentation niniya kandi rero ikiryoshe yambaye agashara Keza bigaragaza yuko mu mwaka uyu umwe zanka izi zitatu nzoba nazironse cyo tugira bwa bugeni urazi ko mfise inyota yo kugushira mu nzu kandi urazi ko wambwiye ati pompompo kirazira mpaka ndagushire mu nzu ubu rero nagiye ngomba nkorana uyo mwete bya bine abana ngo bageze ngaruguru ngo bageze nga mu muji ngo ngabaca bahinda jewe tuza kwigera mpinduka abo si mu mwaka umwe guyu umwaka umwe ni munini mu mezi atanu zanka zitatu zoba zibonetse yobora kutakwiyegereza magashara Keza ariko ni jambo rya Mungu ujya mukobwa arazi ubwenge umuntu aramanutse Bujumbura ibyo nashaka kumenya noneho nibyo shishikiramo nanabimenye byose birakwiye ibyo nashaka kumva nibyo nyene hama ngo ngiye gukora kwa Keza ibyo bintu ukure mu mutwe genda kugira ijambo nimba unkunda cyiyumviro cyo kujya gukora kwa Keza ugikure mu mutwe wawe ufute nimba unkunda karege ndakubaza urazi abantu babura ubuzi mugabo byingirirwa amahirwe ndo nk'akazi ucavura koko ntabwo nkunda ko none ushaka sinkore ikintu gisagara amazi kwibombo uragura ikintu cyose ngaha mu gisagara uragura amahera no cyane yakurahira aho wararondeye uza gusanga akazi kako kwa Keza niko gahemba neza niko gasaniza niko uja reka kuyayata ako kandi kazi ko burayi cyane ni kubera ikurukuranga ko nokora kwa Keza kana ari umuntu tuzinanye muzinanye Mwochimwe urahitamo kuja gukora kwa Keza uhitamo guhebana na jewe canke uhitamo jewe ujure kwa Keza